Uyu mugabo azwi ku izina rya Pascal Nshimirimana bamusanze muri quartier ya Rohero ya mbere hafi yahakorera ibiro vy'urwego rw'iperereza ngo hari igihe cy'isa 6 z'ijoro zirenga gato ari kumwe n'abandi bantu babiri ngo niyo yazabona abantu bari ku mapikipiki bitwaje ivyuma maze babasimbira ko barabakubita bongera baranabasahura utwo bari bafise twose. Pascal Nshimirimana avuga ko ivyamubaye ko biteye ubwoba kandi ko harabavuga ko abo babisha bashobora kuba bakorana n'abapolisi bamwe kuko atamupolisi numwe wo gutabaza yarahari. Hari bavuga ko harimo n'abapolisi muri ivyo bintu baba bari kuko abarama mutabira kurikirana wihenze ukaja ku moto imwe y'imbere ngo yagutwarira gutahanya ya kabiri biko abantu babiri utazi ego akora ijoro agenda mu ijoro ngo naho atawuzi neza ica abo bantu babagamije ngo abajeje intwaro n'umutekano barakwiye guhagurukira ikibazo c'amapikipiki atembera mu ijoro. Apolisi nabo bagakora ico bajejwe na cane ko ubwo bubisha bwabaye ndanse. Ico twasaba bajeje umutekano nk'ayo moto agenda mu ijoro yiba abantu yica abantu nk'abantu bagenda mu ijoro hari abapolisi bashobora kuja mu ibara bagacungera nabo ni gisagara cyo usanga atari umupolisi n'umwahari kuva saa 6 y'ijoro hagaragara atari umuntu n'umwahari ngo hari abapolisi none ivyo bintu bari bike nico twasaba leta ko yo kontora nayo mamoto agenda ijoro bakayangira kuko aguma yibasahura kandi ibintu bimaze imisi myinshi babikora si ibintu vyejo bimaze imisi ivyo bintu babikora. Uyo Pascal Nshimirimana rero ngo subwa mbere atewe n'abantu baba bari ku mapikipiki kandi mwijoro nayo ku kibazo cuko hari isano ryo bari hagati y'ico gitero n'imigwi y'abantu bamaze imisi bavugwa ko batera abantu bitwaje imipanga n'amahiri ngo vyose birashoboka kuko ngo ivyo bakora ari bimwe n'ukwiba n'ukwica iyo bibakundiye.